Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru tubagezaho kuri imbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu n'umwanya w'ayandi makuru twabateguriye nyuma yagiye kinini mukurikira ibiganiro, turizera ko mumeze neza aho muherereye hose kandi turabakengurukiye cyane ko mutahwenya kutwereka ko mubana natwe. Abari mu Burundi imbere mu ntara uko ari zitanu mwese turabaramukije, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi mwese mutwumviriza namwe turabahaye ikaze, abari ku mugabane wa Afrika mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburaruko hamwe n'uburengero namwe turabahaye ikaze, hamwe n'abari ku migabane ya kure Amerika, Aziya, Australia hamwe n'Uburaya mwese turabahaye ikaze. N'umwanya rero tubazaniye amakuru mashasha ku mpinduka zikomeye cyane zakozwe n'umukuru w'igihugu hamwe na CNDD-FDD muri iki kiringo, aho abashinga amateka nk'uko mubizi boba baratowe mu kwezi guheze kwa gatandatu, ndetse muri uku kwezi kw'indwi tukaba twiteze ko hari abakenguzamateka bashasha nabo bagiye kujaho. Hari inama nshinga amateka yo ikaba izotangura imirimo yayo ku igenekerezo ya 28 ku kwezi kwa 2025 murantunge ku kwezi kw'indwi mwaka 2025, ariko kandi nk'uko ibikurikira amatora bimeze tugiye kubagezaho amakuru mashasha barabana n'abakenguzamateka nabo vyagenze nk'uko abashinga amateka boba vyaragenze, bose 100% bakaba bagiye kuva muri CNDD-FDD. Ntucikwe rero muri aya makuru mugiye kumvirizamo byinshi bigiye bitandukanye, muraza kumvirizamo amazina akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Reverien Ndikuriyo hari umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD ubu no mukenguzamateka, witwa Lieutenant General Reverien Ndakugarika umushikiranganje wa mbere nawe akaba ari muri abo bakenguzamateka, wari icegera ca Reverien Ndikuriyo Syria kenshi y'Imana nawe akaba abaye umukenguzamateka, hamwe n'ibindi byinshi rero mugiye kubikurikira. Amazina y'abakenguzamateka bashasha dore kari n'abakeyi cyane kuko n'abakenguzamateka bashika ku 10, byose rero mukaza kubikurikira muri aya makuru ku buryo burambuye. Buri umwe wese murumviriza intara aserukira mu nama nkenguzamateka. Reka tubaramutse kandi tubaha ikaze rero mwe mudahwema kudukurikira, ariko mwe mutari mwadufyonda kuri subscribe mufyonde ko kugira ngo muje mukurikira ibiganiro hamwe n'amakuru vyacu muri mu bambere, ndetse aho muri hose turabahaye ikaze. Ku bashinga amateka ibice 100% bose bavuye muri CNDD-FDD, bivuze ko intebe z'abashinga amateka zose zicayemo aba muri CNDD-FDD. Nk'uko rero byari byitezwe, CNDD-FDD nayo yaraye yihaye amajwi 100% mu nama n'abakenguzamateka mu matora y'abakenguzamateka. Amatora yabaje mu ntara zose uko ari zitanu. Intara yose yatora abakenguzamateka babiri harimo umuhutu n'umututsi. No kuvuga ko hatora abakenguzamateka 10 harimo abahutu 5 n'abatutsi 5, akabamo kandi abagabo 5 n'abakenyezi 5. Abakenguzamateka bakaba batorwa n'abajenama b'amakomine, nabo nka bose basanzwe ari banywanyi ba CNDD-FDD nk'uko vyavuye mu matora y'ubusuma yo kwigenekezo rya 5 ruheshi 2025. Nk'uko rero vyari vyitezwe, abakenguzamateka batowe bose n'abanywanyi ba CNDD-FDD. Muri 2020 niho hari habaye igitangaje muri Bubanza, aho gutora Pascal Nyabenda wo muri CNDD-FDD abajenama b'uwo mugambwe bari bahisemo umukandida wa CNL. Uyu mwaka aho n'umugambwe umwe rudende uzoba wicaye mu nama nshinga amateka hamwe na nkenguzamateka. Haracasigaye ko seni yemeza abatwa 3 bazoca bongerwako. Abakenguzamateka rero baraye batowe naba bakurikira, wumvirize neza buri umwe wese n'intara aserukira. Mu ntara ya Bujumbura izoserukirwa na Lieutenant General Reverien Ndakugarika umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, bivuze ko mu misiri imbere nawe azoca asubirizwa. Hariho kandi Leokadi Ndacayisaba. Intara ya Buhumuza izoserukirwa na Sabine Ntakarutimana. Babwire ko iyo Sabine Ntakarutimana n'ubundi yari icegera c'umukuru w'inama nshinga amateka Gerase Ndabirabe, akaza kandi Syria kenshi y'Imana nawe yari icegera ca Reverien Ndikuriyo muri CNDD-FDD. Intara ya Burunga harimo Reverien Ndikuriyo ubu no munyababanga mukuru
wa CNDD-FDD bivuze ko nawe mu minsi iri imbere agiye gusubirirwa. Hari Clotilde Kampimbare nawe aserukira iyo ntara ya Burunga. Mu ntara ya Butanyerera rero abakenguzamateka babiri bayiserukira harimo Josephine Nyiraneza hamwe na Berkimas Nzoyihaya. Mu ntara ya Gitega hari General Major Generose Ngendanganya, uyu nawe muramuzi mu minsi yashize ko yoba yaravuzwe yoba yarahawe retraite anticipée ari kumwe na Reverien Ndirakobuca. Hari kandi Ferdinand Ndayisavye nawe akaba ari umukenguzamateka aserukira intara ya Gitega. Inama nkenguzamateka y'uno mwaka igizwe n'abakenguzamateka 13, abo duhejeje kubabwira ni 10, abandi batatu bakazova mu batwa. Biragoye gutahura n'ingene izo kwitunganya ikagira biro y'abantu batatu hama igakora amakomisiyo nk'uko vyahoze bimeze. Umengo ni ibintu rero vyo kwikora yo gusa. Amasezerano ya Arusha tubibutse ko yashizeho inama nkenguzamateka mu ntumbero yo gushiraho urwego rukomeye rubuza ko mu gihugu habaho ikumira. Mu nama nkenguzamateka ari aho huriyeyo abantu baserukira amoko y'abarundi uko yemewe ari 3, abaserukira intara zose z'Uburundi ku rugero rungana hamwe n'abaserukira impande zitandukanye zikomeye za politike kugira bacunge ko mwigenwa ry'abategetsi hataba mu gukumira kandi hagenwa abagabo n'abakenyezi b'ijunja n'ijambo bashoboye imirimo no gutunganiriza abarundi. Inama nkenguzamateka rero yari iyo gukingira ubumwe bw'abarundi ikarinda ko Burundi busubira ku ntwaro zikorera uruhande rumwe rw'abarundi. Niyo yoconze ko igisirikare n'inzego z'umutekano, inzego z'ubutungane hamwe n'inzego za leta bitiharizwa n'umurwi umwe w'abarundi. Inama nkenguzamateka rero tugiye kuronka isa nuko ari inama shingiro canke série de base ya CNDD-FDD. Hari y'abagabo n'abakenyezi b'indyamunyu bava muri CNDD-FDD nka Reverien Ndikuriyo, Lieutenant General Reverien Ndirakobuca, General Major Generose Ngendanganya na Sabine Ntakarutimana. Abo rero birumvikana ko inyungu z'umugambwe wabo bazozihagararira bikomeye. Harimo kandi na mushiki w'umuhisi President Nkurunziza. Ibindi byose bisigaye mu gihugu nta bantu bariho bubihagararira mu bagize iyo nama nkenguzamateka. Benshi bazwi nka Baniryo canke Ndiyo Bwana. Hari amakuru menshi rero tubandaniriza kubatohoreza kuri iyo nama nkenguzamateka nshasha, ariko murumviriza ko ari impinduka zikomeye cyane ziriko ziraba mu gihugu c'u Burundi. Byari vyitezwe ko hari impinduka n'ubundi zitezwe, aho mu minsi iheze twanabibashikirije tubabwira ko hari amakuru masha ku bashobora kugenwa mu mabanga. Lieutenant General Reverien Ndirakobuca n'ubundi biravugwa ko ashobora gukura iyo nama nkenguzamateka. Ivyo navyo turaca bihanze amaso. Umushikiranganje wa mbere arashobora kuba umukenyezi. Reka tubibutse ivy'iyo nkuru twabashikirije. Ni inkuru twabashikirije ukwezi kugitangura mu matariki y'indwi canke 8. Urarabe neza kuri chaîne ya YouTube. Hari abantu gwarwa rero mu mabanga hambaye cyane kuko inyuma y'amatora y'ubusuma bwo kuwa 5 ruheshi iki cavuzwe cyane mu begere ubutegetsi nigabanwa ry'ubutegetsi. Bamwe muri bo rero kuba gutakaza ibibanza barimo, abandi bakaba bari mu vyizigiro vy'uko bashobora kuzanwa mu banga Mashasha. Reka duhere ku witwa General Major Ndaruzaniye yakekwa mu kibanza c'umukuru w'inama nshingamateka. Tagindutse Gerase Ndabirabe rero azosubirizwa mu burongozi bw'inama nshingamateka. Mu myaka 5 yari amaze muri ico kibanza, benshi barumiwe n'amajambo yagiye arasohoka mu kanwa kiwe ku mbuga zigiye zitandukanye mu makomantere y'abantu. Benshi bahora babaza ingene umuntu nka Gerase Ndabirabe yashitse muri ico kibanza. Matwi yadusomera nuko mu mwanya wa mbere Gerase Ndabirabe azoguma ari n'umushingamateka gume no mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD, ariko yoba yaremerewe no kuzoca arongora umurwi CVR nyuma ya Petero Karaveri Ndayicariye. Rizoba ari ibara hamwe vyoshika. Witezwe ko azorongora inama nshingamateka ni General Major Ndaruzaniye. Urira afatwa nka Somambike wa Varisito Ndayishimiye yamubereye umuyobozi mwishikira hajejwe igipolisi mu kiringo c'imyaka 4 n'igice. Mu ntango y'uyu mwaka Ndaruzaniye yisabiye gukukuruka mu gipolisi. Ico gihe rero yakekwa ko agira asubirira Reverien Ndikuriyo. Igihe rero yagwara bikomeye mu kwezi kwa mbere burongozi bwa CNDD-FDD. Ndaruzaniye akaba yarabaye aragenwa kurungura inama ntara ya Ngozi mu kurinira ko yitoza mu bashinga amateka ico gihe. Naho rero Ndaruzaniye yafatwa nk'umugabo niryo hazogendera kuvyo Ndayishimisha gusa arashobora no kuzomutangaza. Mu bisanzwe kibaza c'umukuru w'inama nshinga amateka ni kimwe mu bibanza bicungwa cyane n'abakuru b'ibihugu kubera kiba kirimo n'umuntu ashobora kubasubirira buri kanya.
kenshi rero bagishiramwo n'uwo bizeye ko atoronka n'inguvu n'ubushake byo gutembagaza umukuru w'igihugu mu ntwaro y'abagwanyi nka CNDD-FDD kugena General Major yahoze ku rugamba mu burongozi bw'inama nshingamateka naho yobu nyene ari umukinagizwe wa Ndayishimiye ntaco buza ko abandi CNDD-FDD bamuhuriza ko mu gihe boshaka kwirukana Varisito Ndayishimiye. Reverien Ndirakobuca nawe aritezwe kuba umukuru w'inama nkenguzamateka. Hari haciye umwaka urenga binugwanugwa ko Ndirakobuca agira akorwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere vyarageze naho nyene ashaka gutanga imihoho kubera gutumvikana President Ndayishimiye mu bijanye n'ikibazo c'igitura. Bamwe rero bakemeza ko Ndirakobuca yari arushe bikomeye cyane ko vyaramugora kwihanganira akagagazo kanje Ndayishimiye yivanga mu mabanga yose y'igihugu. Ndirakobuca akaba yababazwa no kubona bamwe mu bashikiranganje bagabwa n'umukuru w'igihugu kurusha uko we abagaba. Yarasigaye yarameze nk'umuhuza bikorwa bashikiranganje kurusha umukuru wa leta. Inzira rero yatowe y'umugizwe mu buryo butamara amajana kumuha kurongora inama nkenguzamateka izoba igizwe n'abantu 13 nk'uko twabibabwiye. Mwumvirije ko rero ahagarariye Bujumbura tagindutse rero Reverien Ndirakobuca ntibazorongora inama nkenguzamateka. Musenyeri Emmanuel Sinzohagera yahora yitwara we avugwa ko ashaka kwibira mu bikorwa by'ishengero aherutse guhabwa. Sabine Ntakarutimana gitezwe kuba umushikiranganje wa mbere. Nizina rero garuka cyane mu bashobora gusubirira Reverien Ndirakobuca rya Sabine Ntakarutimana kizwi nuko rero Ndayishimiye avuga ko adakeneye gusubira kubona umujenerali muri ico kibanza. Rero Guillaume Bunyoni na General Ndirakobuca bose rero ngo baramugoye cyane yibaza ko hashizwe umukenyezi ari we azomworohera guha amategeko. Sabine Ntakarutimana rero tubabwire ko ubu ari cegera c'umukuru w'inama nshingamateka Amabanga rero akaba ataramworoheye kubera inyifato z'agahuturo za Giras Ndabirabe. Muri ico kibanza rero Sabine Ntakarutimana yigeze kuboneka zibagiza abashingamateka bari kubabaza impamvu bategerezwa kongereza amafaranga yo kugaburira umukuru w'igihugu. Sabine Ntakarutimana rero yaranabaye n'umushikiranganje w'amagara y'abantu ku ntwara Perezida Nkurunziza. Muri ico gihe rero yafatwa nk'umwe mu bashikiranganje b'umwete. Mbayahaga rero nawe yari yitezwe muri leta ariko hari amakuru Mashasha nawe ku mabanga yoba yahawe Mashasha. Reka navyo tubibayagire. Mabanga Mashasha rero Mbayahaga ubu ni umwe mu barongozi bagenwe guhagararira leta y'u Burundi mu ishiramwe ry'imbugutare Sonalek Mining Company Limited nk'uko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nomero 100/93 ryo kuwa 20 mu Kakaro 2025 rigena abayobozi baserukira leta y'u Burundi mu rwego nyobozi rw'ishiramwe Sonalek Mining Company. Bandi bagenwe na Robert Manirakiza, Mire Ndayishimiye, Kasne de Jesus akabahinga na Dr Seconde ntiharirizwa. Umushikiranganje wo mu byo wajejwe harimo ubutari n'agataka mu Burundi akaba asabwa gushira mu ngiro iyo ngingo yoba yafashwe n'umukuru w'igihugu yo kugena Apotre Mbayahaga kuba mu barongozi bagenwe guhagararira leta y'u Burundi mu ishiramwe ry'imba ubutare Sonalek Mining Company. Iryo shirahamwe rero rikaba rifise uburenganzira bwo gucukura ubutare hashingiye ku mategeko yo kuwa 11 Ruheshi 2025. Umushikiranganje w'ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye niwe yategetswe gushira mu ngiro iryo tegeko nk'uko twabibabwiye. Mu bindi rero biriko biravugwa cane mu bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye, ikinyamakuru SOS Media Burundi candika inkuru zigiye zitandukanye. Hari amakuru havuga ko mu Kinama ibiciro by'amakara vyaduze cane ariko n'impunzi nazo zikaba zirushe cane. Ariko ibuhumuzaho haravugwa umutekano muke n'ubwicanyi butaramenyekana ababukora. Abanyagihugu bakaba bari hagati y'ubwoba n'ishavu. Urukurikirane rw'amabi rero akomeye kandi adasiguye rutera ubwoba umunyagihugu mu ntara y'Ubuhumuza mu buseruko bw'u Burundi hagati y'abantu babiri bishwe mu buryo budasiguritse mu Ruyigi n'irwirana ry'ubwicanyi ku mupaka igisagara. Abanyagihugu rero bariyamiriza ukudahana kubandanya kwibonekeza bakanegura ukuntu indongozi zitagira ico zikoze kuri ayo mabi ariko arabashikira. Kuwa gatandatu wa 12 mu Kakaro ibiziga bibiri vyaratuye ku mutumba Bunogera muri zone Rusengo komine Ruyigi. Abishwe rero akaba ari abantu bafise imyaka iri hagati ya 30 na 35 bari bafise ibimenyetso vyerekana ko baborejwe igufa, amaboko n'amaguru yaraboshe, ibikomere binini mu gikiriza kandi atabirato bambaye. Babibonye rero bakavuga ko ivyo biziga vyatawe hirya no hino z'inkengera ry'ibarabara riva mu Rusengo rija mu Gisuru aho bita mu Bunyuro. Umukuru w'umutumba Eric Ntacuti akaba avuga ko abo bagabo babiri boba biciwe ahandi mbere yo kuza batabwa
muri ico gice. Mu gice rero atakarata ndangamuntu basanganywe kandi batamenyekanye baciye bahambwa vyihuta atandasandugu bashizemwo canke hakurikijwe imico by'ikirundi. Ivyo rero bamwe bakaba babibonye ko ata muntu urimo. Umukuru rero w'iyo zone ni Patrice Irakoze akaba atanga izindi nsiguraho ngo abo bahise boba batewe n'abasuma bavuye muri Tanzania, ariko rero ivyo bitemerizwa n'abanyagihugu benshi babona mu bwicanyi bwateguwe burakorwa kugira ngo ubutungane ntibuvyivangemwo. Tubayeho mu bwoba budahera, abantu baricwa bagahambwa bikibagirwa. Niko rero bivugwa no mu masoko ritashatse ko mwidondoro umenyekana. Igisagara rero bwicanyi burarenze urugero. Haraheze iminsi rero muri iyo komine Gisagara buramatari Denise Ndaruhekere yaratunganije inama yihuta ku mugwa mukuru wacu amazi ku wa 17 mu Kakaro. Muri iyo nama rero akaba yariyamirije igurana ry'ubugizi bwa nabi, urudandazwa rw'amagendo, ubusuma, ubwicanyi byose rero bikaba bihabera. Yaravuze ko rero akarorero igicwa ry'umutama w'imyaka ishika 50 Nyabisindu muri komine Cankuzo hamwe n'urudandazwa rw'amagendo rukunze kwibonekeza ku rubibe Uburundi buhana na Tanzania. Ramatari rero akaba yemeye ko hazotangwa ibihano by'akarorero ngo ku nkozi z'ikibi cane cane urwaruka rutagira akazi rwagirizwa gusuma bwo mw'ijoro nyuma yo kumara umunsi wose bari kumarigara, kuvuga ahurira urwaruka rw'imibarabara rumwe biyayuramutwe canke rutagira ico rukora. Ariko rero abanyagihugu bo mu Camazi ntibarya umuntu. Abenshi rero baragiriza abanyagihugu bo muri ico gice gukora n'iyemerwa y'abagizi ba nabi, ngo turafise ubwoba bwo kubadoma ku rutoke, abategerezwa kudukingira ni bo kenshi baduhemukira. Ni kumwe rero mu bari muri iyo nama yavuze akaba yarakomejwe amashi. Urwaruka rero ku bwarwo rukaba rudoma urutoke ku banywanyi b'amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose, kenshi bakaba baturuka mu mihari y'umugambi uri ku butegetsi. Ku bwabo rero bamwe boba bitwaza ko icyo bari kugira ngo bibe abarengana cane cane abatarabo muri ako karere. Akamo rero gashimitse ku butungane no gutanga akarorero, kuko ivyo vyagirije abanyagihugu baba basaba indongozi gutanga akarorero ngo harageze ko abajejwe intwaro batanga akarorero bagakingira vy'ukuri abanyagihugu. Ni kumwe mu banyagihugu asaba kamo nk'uko abajejwe intwaro bakora ibikorwa biboneka bakareka amajambo bisabwa muri komine yose. Mu ntara rero bwicanyi uko burafatwa ibisanzwe, umwizero hagati y'abanyagihugu n'indongozi bandanya ugabanuka, n'abanyagihugu bibuhumuza bakaba basaba amatohoza nyayo, uguhana n'inyishu zihuriranye n'ibibazo bariko barahangana navyo muri iyi minsi. Abanyagihugu rero bo muri ako gace murumviriza ko bagowe. Ni naha rero duhereje aya makuru twari twabateguye kwimbonesha kure Hejuru TV. Basabe rero kugira ngo ntimucikwe n'ayandi tugenda tubategurira hamwe n'ibiganiro tugenda dushikiriza kuri iyi bonesha kure yanyu ari nayo yacu. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yuzuye kandi atuje neza tubashikiriza. Imana ibahezagire mu byo mukora vyose, muhaye kandi muronke ivyo mwifuza vyose. Imana ibibahereze.